tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Nawe nagomba twige ijambo ry'Imana, tuzi ibiganza gatonyi takanya ko gushima Imana. Ubwira mwemwe yarati muri uwo mwanya ndakwiteze, nditeze ijwi ryawe, nditeze icyo uganiriza umutima wanje. Naje nyotewe, naje ndagukeneye, naje nkeneye kukumva, naje ngomba kumva icyo uvuga. Ganira nanje no muri uno mwanya tugezemo, vugana n'umutima wanje Mwami, n'izina ry'Umwami Yesu Kristo. Shataramanso karia baba shatalamande sobrado kamantala mashiko rohos kavaliga. Data kirishimwe n'icyubahiro Mwami, akirishimwe n'icyubahiro Mwami, akirishimwe n'icyubahiro Mwami. Turayikaze ijambo ryawe, turayikaze ijambo rivuye mu kanwa kawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mbere yuko mvuga ikigwa, ngomba mfata umwanya wo kubigisha ko nagomba mbanze ngaruke gatonyi ndababwiye ingene isi impwemu ifunctiona, ingene isi impwemu ikora. Bantu Imana, icambere kuye kumenya ko isi impwemu iri réelle, iriho. Ibi tubona n'ibitwumva, ibi dushoboye gukora ko, ibi dushoboye gusanta, sivyo byonyene biriho. Hariho iyindi si iri mu ibindi, kandi ijambo ry'Imana twereka ngo iyo si niyo igouverna, niyo irongora, niyo iganza ino siboneka. Mu yandi majambo, iyi si tubona ngaha nibi biba hano kuri nosi, bijya biba mu miryango iwacu aho dukorera, ibintu bitandukanye ubona biba mu buzima bw'abantu, mu gihugu, mu gisagara, ku isi, burya ntazaririmo. Hari handi hantu babiprogramira, hari handi hantu bibera. Hari ubundi bwami buri structure neza, bwubatse, kandi ufise guverinoma ipanze neza, amanama aba, ibintu bikomeye cyane, ingingo zikomeye cyane zigafatwa, hama zigashikirizwa hano muri nosi. Nagomba kubabwira ko iyi si ntiyirebanga, kandi ibi tubona biba ntibipfa kuba, ni ibintu biba byateguwe kandi bigashitswa. Rero nk'abantu Imana yaduhaye faveur yo kuba abantu b'impwemu, kuko bivuga ngo uvyawe n'Imana cyangwa uvyawe n'impwemu nawe n'impwemu. Vyumvikana ngo ko Imana yaduhaye akaryo ko gushura kopera mu isi y'impwemu, tukamenya n'ingene isi y'impwemu ifunctiona. Ukwiye kuba aware y'iyo si, ukwiye gutahura ingene iyo si ikora, ukwiye kuba conscious yayo, ukwiye mbere no kubaho utarabira ibintu vyose muri isi boneka, mbere utabijija gusa nkuko ubibona, mugabo ukwiye kubaho uri umuntu w'impwemu ashobora gutahura ko haruhande y'ibi biboneka ndiko ndabona birafise indi source itaboneka, birafise irindi soko aho biriko birava. Hama ivyo ukeneye kugara ukavyugarira hiyo, ivyo ukeneye kugururira ukavyugurira hiyo. Nagomba ndabwire ko ubuzima n'ubw'impwemu, n'ibitubako n'ivy'impwemu, kandi natwe turaba impwemu, dutegereza gufunctiona mu buryo bw'impwemu. Imana ishimwe cyane. Alors muri iyo si impwemu ndiko ndavuga, il faut ko tuganirayo ingene bikora ibintu. Aha muri iyi si boneka biroroshe connexion, ufise connexion ubuzi ko ibintu birashobora gupasa quelque part, ufise inguvu kanaka, ufise diplome, ufise amafaranga, ufise
icubahiro, ufise ibintu bitandukanye, ibintu yashobora kukorohera. Mugabo mwisi mpemu hari ibindi bikoresho bikorayo ngomba kugupartage imbere yuko ninjira aho ngomba kwinjira. Mwisi mpemu hariyo ibindi bikoresho vy'agaciro bikomeye cyane, ngira mvugemo bibiri mbwa ni vyinshi. Icambere ni igikoresho Bibiliya yita ukwizera. Mwisi mpemu ukwizera gukora vyinshi gusumba ivy'amaboko ayaboneka ashoye gukora muri isi boneka. Mwisi mpemu ukwizera gushoye gukora ibintu abantu badashoye gukora hano muri isi boneka. Mwisi mpemu kwizera kwashoye kunyiganza ibintu kurafise substance. Ukwizera kurafise n'inkomezi imbere wanashima. Ukwizera kwashoye kubomora ibintu gukubaka ibindi. Mwisi mpemu kwizera ni ikintu kiri réel kirakora. Amen. Umuntu afise ukwizera mwisi mpemu akomeye gusumba ufise ama connection, ufise abantu, ufise ibintu bitandukanye twokwita ibikomeye muri no siboneka. That's why ngomba kugukomeza utahure iyo dutanguye gufunctiona mwisi mpemu ingene ufunctiona n'ibikoresho ukoresha. Ukwizera niyo maboko yakira ibintu mwisi mpemu. Ukwizera nibwo bushobozi bwubaka ibintu canke bukabomora ibindi mwiyo si yimwe muri ko ndavuga. Ariko kandi ukwizera ni jambo ryaguse mugabo rikora rifatanije n'ikindi kintu. Bibiliya ivuga ngo turizera, niyo mpamvu tuvuga. Mwisi imwe mu muntu ariko aravuga asumbura ikarakora. Andiko ndavuga mwisi imwe muri no siboneka umuntu aguma avuga amajambo menshi usanga atashashitseko. Mbwa mwisi imwe umuntu avuga amajambo menshi ashikira vyinshi gusumba uvuga make. Nyumvise neza. Mwisi mpemu nta jambo ritakara. Bitubwira ngo amajambo mbabwira ni mpemu n'ubuzima. Mwiyane majambo iyo umuntu asohoye ijambo akavuga ijambo muri isi iboneka bashoye kutari considera. Mbwa mwisi itaboneka hari abandi bantu bariteza amatwi bitwa nuko mvuze ngo abantu ni mpemu, kuko mwisi mpemu nta bantu babayo, habayo impemu. Mugabo impemu zose zaba izumuco zaba izumwijima mwisi mpemu ijambo nirangaje yumvikana. Ni kintu iyo utanze ordre mwisi mpemu, impemu mbi zose zirumva iyo ordre, n'abamarayika barumva iyo ordre. Uvuze ngo ibintu bigenzwe gutya mwisi mpemu, ivyaremwe vy'impemu bica bijya kugikorwa kugira bishitse iryo jambo. Mumbwire amen. Udekra ikintu nubona nk'ubu uvuze ngo ibi nibigende gutya, ibi nibigende gutya, uri kurasenga muri yo muko gutegeka uri kuravuga gutyo si uza kubishitsa. Mbwa ivyo vyaremwe vy'impemu nivyo biza kugikorwa kugira bishitse ivyo bintu. Mbwa rero vyumvikana ngo mwisi mpemu umuntu afise ukwizera hama ntavuge nubundi ivyo vyaremwe vy'impemu ntibijya kugikorwa. Amen. Mugabo kandi iyo umuntu apfuye kuvuga gusa adafise ukwizera nubundi ivyo vyaremwe vy'impemu ntibijya kugikorwa. Ivyaremwe vy'impemu bijya kugikorwa iyo bibonye mu muntu ibintu bibiri. Icambere ukwizera mu mutima, ica kabiri ijambo ribaye proclame. Imana ishimwe cyane. Rero nagomba kukuzana ahantu utawuri ingene ibintu bikora. Raba Yesu, mvuge nk'ururo nkabunga imbere ko ninjira mu kigwa cyanje. Yesu aragiye kumva ya Lazaro. Yesu agomba ko Lazaro azuka, abo biwabo bagomba ko azuka. Nga Lazaro nashoye kuzuka Yesu ataravuga ngo Lazaro zuka. Yesu aje ngaho akagumana ivyifuzo ko Lazaro azuka, ntavuge Lazaro ntazuka. Abandi bagumye barira isi mpemu cyangwa ivyo vyaremwe vy'Imana ndiko ndavuga ntivyumva amarira, ntivyumva n'ivyifuzo, vyumva ukwizera guherekejwe no kuvuga. Amen. Ari ngaho mugabo acarashira ikintu ava ngo Lazaro soka. Biva ngo agiheza kuvuga iryo jambo Lazaro azuka bamuzima. Kubera iki? Yesu arizera yuko Lazaro ashoye kuzuka, nga kandi aranaproklamye havuze ati Lazaro zuka. Amen. Ushoye kuryamana n'umuntu afise impemu mbi imyaka 3
gushika uzoyitunga urutoki ibyatu wamwe mumbiwe muvemwo. Uwo mwanya nyene niyo yumvise ivyo wari ufise mu mutima bikiri ndani muri wewe, atacu uravuga nta na kimwe kiza gukoreka. Haleluya. Yesu undi munsi ajya mu kiyaga, bitubwira ngo haza imipfunda, imiyaga irasuriranya. Ngo yeye gusuriranya, abigishwa bakoresha ubuhinga bwabo, bakoresha ingufu kugira barabe ko sova ubuzima bwabo. Ngo Yesu avyutse, ntiyavyutse akoresha ubuhinga n'ingufu ziwe, yavyutse akoresha ububasha buhagaze mu ijambo rirekuwe. Abwira ikiyaga ati wa kiyaga we ceceka, abwira umuyaga ati wa muyaga we ceceka. Birivuga ngo uwo mwanya nyene ni vyabaye avyutse, vyabaye avuze, ni vyabaye juste kubera ari ngaho, vyabaye kubera ari ngaho mugabo avuze. Nico gituma mwisi mpemu ukeneye ibintu bibuja uravuga, muga ukeneye kuguma gusa urira na kimwe kivamwo, utegerezwa kwiga kuvuga. Bivuga ngo ububasha n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi. Abarukunda bazoga ivyo gwamye. Vyumvikana ngo atacu uravuga, ururimi gwama gute? Gwama igihe uri kuravuga. Igihe uri kuravuga bivuga ngo abantu bakunda urwo rurimi, mani majambo, abantu bakunda kwizera bakavuga ivyo bizera bazoga ivyo ururimi gwamye. Tukati tuduke gatonyi. Tuduke gatonyi. Tukati ndizera kandi nkavuga. Undi munsi Imana yigisha ikicigwa Ezekiel, imutwara mu kiyaya cy'amagufa yumye. Hamira mwereka ivyayo magufa. Hamica umubwira ngo Ezekiel, aya magufa ashoboye kuba mazima. Ezekiel ashabwira Imana ati ni wowe bimenye. Imana iti agacuvuga gutyo, atahubwo vugira. Twese twati vugira. Ambwira ati vugira kuri ayo magufa yumye. Muyandi majambo, sora amajambo y'ubuzima kuri ayo magufa yumye. Kubera iki? Kubera amajambo ni mpemu n'ubuzima. Ico gituma ibindi ko ndavuga abarozi barabitahura. Umurozi nta murozi n'umwe arogahoze, nta mupfumu n'umwe apfumura hoze. Baguma bavuga amajambo. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Barazi kwisi mpemu ifunctiona ku muntu afise ijambo yizera ariko araprograma. Ivyarimo vy'imwemu ntibishobora kuvuga ata muntu avuze. Reka ndabwira igituma ngaha uri kurasenga ngaha woroherwa. Nakubwira igituma ngaha turiko turarimba tworoherwa. Uri wenyene uri mu cyumba ikirere kiragora. Urazi igituma n'amajambo tumwe tuvugira muri kino kibanza. Uko tuvuga amajambo hano hantu, imwemu zayo majambo ziruzura muri iki kibanza zigatuma ikirere kiba favorable gusengeramo. Imana ishimwe cyane. Vuga ati ndizera kandi nkavuga. Vuga ati ndizera kandi nkavuga. Ati Ezekiel, vugira ko aya magufa yumye. Hama Ezekiel acaratangura ryari ryo rya mbere yiziye iyo kuru. Ryo rya mbere Imana imwigishije ikintu nk'icyo. Acaratangura kuvuga ngo imitsi nibeko. Avuga ati amagufa naterane. Ativuga ayo majambo birivuga ngo igufa na rigenzi ryayo biraronderana. Mga kubera iki? Hari umuntu yizeye ivyo Imana imubwiye, hama ariko arabiprokama, ariko arabivuga. Bivuga ngo igufa na rigenzi ryayo. Ndavuga ngo ibintu byose byatatanye mu buzima bwawe vyegerane mu izina rya Yesu. Ani murataha ubushobozi bwo kuvuga. Ndavuga ngo ibintu byose byatatanye mu buzima bwawe vyegerane nkivuga mu izina rya Yesu. Kumuntu atazi ngene ishimwe mifunctiona, aya majambo ashoye kuyumva akayereka kirenganira. Nga ku muntu azi ngene ishimwe mifunctiona, yumvisha amajambo nkaya nta ushakaryo abayakira canke nawe akayavuga. Vuga ati ibintu vyanje vyose vyatatanye, ibintu vyanje vyose vyasabagiye, ndabibwiye vyegerane mu izina rya Yesu. Desordre yose mu buzima bwawe mu izina rya Yesu ihagarare mu izina rya Yesu. Okay.
eko kara ka introduction kanje kintu ngomba kwigisha. Luka 5:4. Tujane muri Luka 5:4. Avuga ngo ahejeje kuvuga abarira Simoni ati gira mwidamba muterere isenga zanyu murobe. Mwemera yanjoheye cyashaka kumutimira ijambo. Bivuze ngo ahejeje kuvuga abarira Simoni ati gira mwidamba muterere isenga zanyu murobe. Ngiye kubaganiriza mu minota mike isigaranye. Ikigwa kivuga ngo terera urusenga rwawe urobe. Terera urusenga rwawe urobe. Nyiganza mugenza mu byati terera urusenga rwawe urobe. Oya ntumimubwiranye inkomezi ndabikubwira imubwira ati terera urusenga rwawe urobe mu izina rya Yesu. Haleluya. Oh, ahejeje kuvuga abara Simoni atigira mwidamba muterere isenga zanyu murobe. Simoni aramwishura aterega mwigisha twakesheje ijoro ryose twatamye ntacyo twafashe ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera isenga. Twese tuvuga ati kubw'ijambo ndaterera isenga. Tuvuga ati kubw'ijambo ryawe ndaterera isenga. Sindabumva neza. Vuga ati kubw'ijambo ryawe. Bwira Yesu ati kubw'ijambo ryawe ndaterera urusenga kandi ndaroba. Raba neza. Niyamubwiye ngo terera urusenga ugerageze. Yamubwiye ngo terera urusenga urobe. Petero cyamubwiye ngo erega naraye ijoro ryose ivyo mbwiye kugira nivyo narendagira mbwa nabuze. Acyamubwiye ati usa umwanya wo kubura n'umwanya wo kuroba. Terera urusenga rwawe urobe. Ndavuga ngo subizaho diplome yawe birakunda mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo subira wa applying birakunda mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo subira urime bizokwera mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo subira udandaze encore bizocamwa mu izina rya Yesu. Subira uhaguruke encore. Terera urusenga rwawe urobe. Kandi yamubwiye guterera urusenga aho yarayaburiye. Yamubwiye ati subira hahandi. Subira muri cya kibanza waburiramwo hamwe wabera dosi aho nyene subirayo. Ndakunda ingene yamwishuye. Yaciye mu byati kwari wewe ubivuze. Kwari jambo ryawe risohotse ndagiye guterera urusenga. Nyugangiza mugenza mu byati wowe uri kumva pastor cyangwa uri kumva Imana. Wumvishe ijwi ry'Imana cyangwa uri kumva ijwi rya pastor. Ukaba uri kumva ijwi ryanje yacu uterera urusenga. Mugabo ukaba wumva Imana. Subiza urusenga rwawe mu kiyaga mu izina rya Yesu. Ndabwira Imana. Ikiyaga kitarimwe amafi. Imana ivuze kiza kijamwe amafi. Nimwanyumvise neza. Aho bitakunze Imana ivuze bica bikunda. Nibikeneye guhindura ikiyaga Yesu yavuze subira muri cya kiyaga nyene. Aho bitakundiye niho bigiye gukundira mu izina rya Yesu. Bisaba ikintu kimwe gusa kumva Imana ikubwira ngo subirayo. Nibikene murabe Petero yaraye mu kiyaga ijoro ryose kandi Petero afite ubuhinga. Petero ntiyari umuntu yize kuroba kuze. Petero yigiye kuroba ku bavyeyi biwe. Umuryango wabo wari uw'abarovyi. Petero akora ari umuhinga afite experience yo kuroba. Umunsi umwe arara mu kiyaga abura urufi na rumwe. Yicaye ku musenyi azazaniwe. Icyo mutaze ku barovyi, abarovyi nimba ari ikintu bizera barizera kijya kiyaga barobamo. Bagiyeyo bashobora gusiga babwiye umudamu ati sigara waritse ngiye kuzana amafi. Kubera barizera ikiyaga terma ku buryo bumva umenga binjiye mu kiyaga baraza kuronka. Mugabo atari kibazo cy'ubuhinga, atari kibazo cy'uburovyi, atari kibazo cy'ibikoresho. Petero yisanga mu kiyaga arabura ijoro ryose ariko araroba. Ari desi, ari dekuraje, yicaye ariko arasobanura isenga, acisa intege, umutima wiwe ubabaye. Muri uwo mwanya nyene Yesu amusangaho abona umugabo aje amubwira ati nibiki? Ati twara ijoro ryose mu kiyaga twabuze ikintu na kimwe dukura muri icyo kiyaga. Ndabwire icyo nkundira Yesu
nuko atagendera abaryohewe gusa, atagendera gusa amahoro gusa, n'abari dekuraje, n'ababaye desi, n'abamerewe nabi, arabasanga kandi abasanze abasangira guhindura ibintu. Arababwira ati Petero, waraye mu kiyaga wabuze, nta kibazo, ni kubera wakiraye mu ntarimwo, ni kubera wari muri icyo kiyaga wenyene n'ubuhinga bwawe. Icyo kiyaga ntigikuzi, mbwa jewe umuremyi wacu naje kandi ndavuze ngo terera urusenga rwawe muri cya kiyaga nyene. Nibikeneye kuguhindura, nibikeneye kujya ahandi, genda ahandi nyene, hamuterera urusenga rwawe, nzoba ndi kumwe nawe. Biriva ngo Petero cyaragenda ajana bwa buhinga nyene, ya experience nyene, atwara bya bikoresho byo kuroba. Ageze muri icyo kiyaga, icyo nkundira Imana, birivuga ngo muri iryo joro araroba ku buryo ngo n'isenga ziwe ziyakwa gucika, ngo yakura bari hakurya. Arababwira ngo nimuze mumfashe. Kya mugenzi ati ntacyo bitwaye kuba warabuze. Vyibwire basi wenyine ati ntacyo bitwaye kuba narabuze, Yesu ariko araza. Vuga ati ntacyo bitwaye kuba narabuze, ijambo ry'Imana riko riravuga. Vuga ati ntacyo bitwaye kuba naratereye urusenga, nkakesha n'ijoro ryose, nkagira utwigoro twose bikanka. Yesu aracafise ijambo. Umuremyi ujya muntu yashitse, umuremyi wajya ahantu yashitse, umuremyi wanje ariho. Terera urusenga rwawe. Bari Imana kamaze nkusura akantu kamwe. Habona ugati oh pastor, ati rega ibyo byo kubura twe ntibirimo. Ati kuko umwana w'Imana ntabura. Hey, reka ndabwire abantu Imana, umwana w'Imana arashobora kubura neza. Nta sezerano ryo gutabura dufise. Urashobora kwinvestisa ahantu bitanga. Urashobora kuresha abakobwa batatu bagaguteruye inyana, nako bavyita. Urashobora kudodora imiryango yose ukamenga ntiyumva arangaje yawe. Urashobora kuganiriza umuntu wese ivyo umubwiye akumva umenga ahubwo yo kurojeta kubera ivyo umubariye. Ama situation yose ashobora kukuvyukira, birivyita ngo muri ico gihe uburi mu musi mubi. Amen. Ushoye mbe no gupfusha uwo wakunda, ukumva gutandukana nawe biragoye. Ivyo biba mu buzima bwa Kristo. Ima Corinthiens 13. Ima Corinthiens 13. Mugira mugenza ati byahindutse ubu turabira hajya. Tujyane. Nta cyabagerageje kitari cy'umuntu yoshobora kwihanganira. Burumara bigizwe ngo nta cyabagerageje. Mwani majambo kirahari. Mugabo Imana iri yaranje ku buryo ikitugerageza kibi cyo dushobora kwihanganira. Hanyuma cyabandanya ngo ariko Imana niyo kwizigirwa. Mu bikugerageza Imana niyo kwizigirwa. Muri guhagarisa umutima Imana niyo kwizigirwa. Umviriza, nizokundira ko mugeragezwa nibiruta ibyo mushobora, ariko hamwe nikibagerageza ashareta labaye. Sinzi umuntu ariko arasomana nanje hajya ngo ariko hamwe nikibagerageza. Sinzi kigo kirakugerageza wewe, nga hamwe nikikugerageza izogira iki. Nagomera babwiye ngo no musi n'umusi w'icanzo mu izina Yesu. Ono musi w'icanzo mu izina Yesu. Harabayo periode ibagerageza, mbwa ini periode y'icanzo, kuko ukunu kwezi kwiribagyaga kiza. Hamwe n'ibagerageza izobacira icanzo. Twese tugati icanzo. Sinzi ko abantu bagiye mu ntambara, babaye mu gihe cy'intambara, ashobora kuba babyita gute mu gisirikare, kuba kikuza. Hama baba kikuza guca. Sinzi ngene ubonye gatru nyene ahantu umuntu yasamaye,
ukaca ukaburagiye. Ako kayira katabonwa na bose mugabo gakiza Imana yamigasigira abantu bayo kugira ngo no mu bibagerageza ibacira icanzo mu izina rya Yesu. Vuga ati icanzo n'umugabane wanje uno munsi mu izina rya Yesu Kristo. Vuga ati ndakira icanzo canje muri ibe. Ega nakubwira ngo Imana imbere yuko winjira muri iyo situation Imana iraciye icanzo. Imbere yuko ivyo bikubako icanzo kirari, ikigeragezo kiza n'Imana yaciye icanzo. Isaba gusa kuba sensible kugira ngo ushobore gukapta mu kigeragezo nyene ushobora kubona icanzo kiri. Hamwe n'ibagerageza izo bacira icanzo. Hagati no. Inzira yanje n'umuco mu gatondo utera ugwira. Ati ibintu byose binyerekeye nta kibazo na kimwe gishobora kuba. Bani Imana kandi babwire. Ni bibi, ni bibesho, mvuge ngo ni bibesho. Sivyo. Ni kinyoma. Umwana w'Imana arashobora guhura n'ibintu. Mbwa ari isezerano dufise ngo ndababwire. Yesaya 50 nanyene ariko umwami uhoraho arantabara. Ariko umwami twese dusome vuga ati ariko umwami uhoraho arantabara. Sindabumva ariko umwami uhoraho arantabara. Shobora kuba mfise abantu batize gusoma mbwa ukabuzi gusoma jana nanje. Vuga ati ariko umwami uhoraho arantabara nico gituma nazotetegwa. Imana yaduhaye isezerano rimwe gusa ati muri ivyo nyene nuzomaramara, muri ivyo nyene nzogutabara, muri ivyo nyene nzokuba hafi. Niwaca mu muriro nuzoguturira, niwaca mu nzuzi nizizokurengera kuko nzoba ndi kumwe nawe kugira ngo ndakurokore. Dufise isezerano ryo kurokogwa muri ivyo. Dufise isezerano ryo gutabagwa muri ivyo. Dufise isezerano ryo kutamaramara muri ivyo. Nkundira ndakubwiye kutazomaramara. Ntiwanyumvise neza. Nkundira ndakubwiye kutazomaramara. Nkundira ndakubwiye kutazomaramara. Keep your faith. Gumana ukwizera mu mutima. Yacu ucika intege nuzomaramara. Umuremyi wavyo ariko araza. Simoni aramwishura atarega mwigisha twakesheje ijoro ryose. Yesu ati va mu mahistware y'ivy'ijoro, va mu mahistware y'ivyakubaye ko mwijoro, va muri kahise, ahubwo hagarara ku mwanya wanje, hagarara mu gihe canje. Igihe carenganye kireke, ivyabaye mu gihe carenganye kireke, hagarara mu mwanya wanje. Nashitse ngo mpindure ibihe naco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera isenga. Ariko kubw'ijambo ryawe twese tuvuga ati kubw'ijambo ryawe ndasenga. Niryo sengesho nazindukanye. Imana iguha amatwi yo kuyumva muri iyo situation. Insinzi ihagazaho wumvise Imana is impossible. Ibaza umunsi umwe Petero abonye Yesu ahagaze ku mazi, hama aravuga ati wow, ati ibintu nijyame ndabibonye, ati bishobora kuba ari kiya kinari gihume. Yesu avuga ati yacu wimvira ko ndi gihume je ndi Yesu nyene. Hama Petero avuga ati nimburiwe mbwira nze. Yesu acamubwira ati ingo. Kandi abwira Imana wumvise Imana, wumvise ijwi ry'Imana rikubwira ati genda utere mu bugaragwa. Wumvise ijwi ry'Imana rikubwira ati subira hajya ahantu bose bariko barahunga. Wumvise ijwi ry'Imana rikubwira ati tuza nzogukiza. Wumvise ijwi ry'Imana rikubwira ati ngiye iki cyanzo gicemo. Bani Imana it's impossible kutokwakira iby'ijwi ry'Imana ko ravuga. Imana ikoresha ijambo ryayo. Imana ihinduza ubuzima bw'abantu ijambo rishuwe ryayo. Umviriza ikintu cyatumye ajya amazi akomera Petero akayagenderako. Sakamemere k'amazi kahindutse ni ijambo ry'Uhoraho yakiriye mu mutima wiwe. Niryo jambo Yesu amubwiye ngo ingo, iryo ryari rifise capacité yo kumuterura hejuru y'amazi gushika ari kekeranya.
atararikekeranya ryo mubeshaho. Amen. Chifuzo cyanje cyo ndikunda sengera nuko Imana yo gufungura amatwi ukumva iki kiravuga muri iki gihe urimo, ukumva mbega Mana muri ino situation uri kuvuga iki, muri ibi bintu uri kuvuga iki, muri bino bihe uri kuvuga iki ku buzima bwanjye. Insinzi inyegejwe mu ishuri kwa kijambo ryayo, insinzi inyegejwe mu cy'Imana ikubwira, insinzi ihagaze mu ijambo ry'Imana rikujeko. Rero ndizera ko ntaje nibariwe, ndizera ko naje ntumwe n'Imana yambwiye ngo ndababwire ngo subira utere rusenga rwa urobe. Subira uterere urusenga rwawe urobe, nta makuru y'ivyanse ava. Subira utere urusenga rwawe urobe, nta makuru y'ibitagenze neza. Subira utere urusenga rwawe urobe. Nimba hari umuntu yanyumvirije nga neza, ndizera ko ari umuntu agomba haguruke mu bintu yarataye mu izina rya Yesu. Ndizera ko ari umuntu agomba yikure kwa maso araba umwami hama akore iki jambo ry'Imana rikorera mubwira. Ndizera ko ari umuntu agomba kura amaso ku bantu ayashire ku mwami avuga ati kubw'ijambo ryawe, kubw'ijambo ryawe. Nagiye mbona abantu bakira ibitangaza. Gihe kimwe nasengeye umuntu yagonzwe n'imodoka iramuvunagura aha imuvunagura ngaha, yamuvunya aha imuvuna ngaha. Amara mpagati pastor ndizeje shaka gukira. Ndamubwira ati ndaje ca ndagenda ndamusanga ahantu yaba mukinanira ya kane aryamye mu gitanda. Bamubwira ati ukazokwenda ukavyuka ayo magufu kasubira kuyabuja gutya atuzocuba paralize ubuzima bwawe bwose. Ukuvuga yararyamye mu position fixe, ivyo wamugira byose ayamugiriraho nyene. Umwana w'umukobwa yarizera vy'ukuri. Hama arambwira ati pastor nje nshaka gukira. Ati kandi ibyo abaganga bambariye naravyumvise, ariko n'ivy'Imana ikirambarira navyo ndavyumva. Ari kandi mpesemo kwizera ikimana ivuga. Namubwira ati ku vy'ukuri urashaka gukira? Ati ndashaka gukira. Cyari ryo ryambere mpuye na kankiyo, ndumva ubwoba mu mutima mbwa nizera Yesu. Hama ndamubwira ati ndamusengera. Hama ndamubwira ati wa mukobwa we haguruka. Ati pastor bambwiye yuko nkihenda nka buja ubuzima bwanje bwose nzoca amaparalize. Wambwiye ko ushaka gukira cyangwa ushaka kumbaza ibibazo? Ndakubwiye ntihaguruka. Uwo mwana w'umukobwa njambona aravyutse, njambona arahagurutse. Umbagije ngo amagufa yiyunze gute navyo nzi, nawe nyene ntavyazi. Yaherutse yavunitse aheruka arakomeye. Ntarindi yamenye naje narakimwe namenye. Icyo twabonye gusa dusohotse hanze, abantu bose bari muri iyo nzu baci bapfuka amahasa avuga ati dusengere twakira umwami Yesu. Ntibavyumva, ntibumva ukuntu Imana ikomeye muri ubwo buryo. Avuga ati turabanyavyaha dufashe. Imana ibagirira ubuntu irabakiza uwo munsi. Bano Imana muganda agomba kubabwira iki muri yo ntahe. Nagomba kubabwira ngo yahisemo kwizera ati ivyo umuntu w'Imana ambwiye je ndabikoze. Hama ivyo bambariye abaganga ndahisemo kubisuzugura. Ndabwira ati haguruka. Yarazi ko baramwumvishije, yarangyoheye yaciye ajya ku mudokiteri yabimubariye. Amubwira ati doctor wabonye ko ndi muzima? Ati wakize habaye iki? Amubwira ati Imana ati Imana niyo ngiriye neza. Ati Imana nararyohewe n'umutima wiwe. Avuga ati muvuze ibyo gutera urusenga ndarutereye. Ndababwira abantu bakira ibitangaza, n'abantu bakira ijambo ry'Imana nk'abana bato, n'abantu bumvise kugenda bace bagenda, n'abantu bumvise ijambo ry'Imana babwiye ngo haguruka cyahaguruka. Ingene aza guhagarara Imana bimubwira imenya. Ingene intambuko zikwirikiye aza kuzitera Imana bimubwiye irimenya.
abantu bakivisi impemu bakorana ibintu bibiri nabibabwiye. Icya mbere barizera, icya kabiri bakavuga, icya gatatu bagakora. Amen. Vuga ati ndizera, nkavuga, nkakora. Vuga ati ndizera, nkavuga, nkakora. Vuga ati ndizera, nkavuga, nkakora. Apana kuko umusengera ibintu 2 ans. None wosengera ibintu imyaka 2 utarabigerageza, urindiye kuzomenya cyari ko byishuwe. Ivo guhaguruka. Amen. Imana ishimwe cyane. Uri kusengera ibintu byo gutanguza, genda utangurira aho nyene ugeze. Ibanyumvise. Uri gusengera ibintu kanaka, Imana yabwiye Gideon, imubwiye amajambo akomeye, imuvuga ngo Gideon, genda uko inkomezi zawe zingana. Mana nagira ngo wonyongereze inkomezi, nkagenda ndishire ko nza kubishora. Imana imubwiye ati no, uko nyene zingana, tangura, hama biza gukwirikira, nzobiguhera mu nzira. Faith urayisha ku gikorwa. Imana imubwiye ati urizera, atego ndizera. Ati sawa, Gideon ni wewe uzokiza bajya abantu. Haguruka uko izo nkomezi zawe zingana. Ati ndumuhereze mu muryango wacu. Haguruka uko izo nkomezi zawe zingana. Ati nta numwe yonyemera. Haguruka uko inkomezi zawe zingana. Abantu bose bakoranye n'Imana ibintu bikomeye, bari bafite ikintu kimwe cyo kwita. Twese tuvuga ati kwita. Sinzi ko ari langaje yumvikana. Kwiheba. Reka ndabivuga ukundi kuntu. Gukuramwe amakarikire maremare. Kwizera n'ibiharuro nibikorana. Kwizera n'ibiharuro nibikorana. Aba mathematiciens mumbwire amen. Aba mathematiciens muvuge muti amen. Ukwizera nukwita mu maboko y'Imana. Hama Imana ibisigaye ikabikontrola. Ishoye kuguha grace wenyene, ishoye kuyiha mugenzi wawe, ishoye kuyiha umukoresha wawe. Mga juste kugira ngo yonore kwa kwizera kwawe. Sinzi kwano hana abantu bizera. Umunsi nagiye gusengera umumama umwe yaramaze igihe kinini cyane n'umugabo wiwe batavyara. Nge nabwiye madame, urabona no munsi. Je nkingiye muri rya rugo. Umva je byo nizera ndavyizera mu mbabarire. Bati nkingiye muri rya rugo bajya abantu baraza kuvyara. Madame yumva ubwo bati sheri urisire. Umviriza nta byasire. Je ngiye kubasengera kandi baca bakira. Cyo turagenda. Nabo nyene sanga icyo nakundiye Imana, sanga nawe yabateguye. Ibabwira ngo niyo pastor yaza akabasengera muraza gukira. Bace barantegurira umukeke, nanjye ndakunda umukeke bantu Imana. Ndavuga atari amavuta agira tembe. Umukeke. Hey. N'uburobi bumeze neza. Ushaka gufata umunyarumonge nuko nyine umugira. Ati pasa nta mitwaro tugomba kukuremereza banze ujye. Abantu bazi ko Imana yishura ushonje barabesha. Imana naho ubuhazirishura. Agera anyishuye mazi none ko mundaba gutyo. None mwibaza ko Imana ikorera ku nzara. Aho bajya abantu babutagira ibyo bajyayo kwamira bishu. Okay, bamubwo burobe niyo mikeke bana ndakubita bien. Ndabuja. Mejije kubuja bacha barafukama bataha. Ndakunda abantu baze gutega neza. Bavuga ati pastor wiyaranje umukeke urariye. Watuzimbye. Abantu baranteze vrema. Aci batona envelope bacha bashira ku birenge. Bati pastor umviriza. Ndaraba madame nimviriza kwa kwizera kwanje nazana ryo ngaha. Ndahaza ariko kurakora. Bari bafise kwitega kunini. Turasenga nabo bantu. Bano Imana umwaka warangiye uvuya bahetse umwana. Ndiko ndamuhezagira mu rushengero. Navuga ati wow. Inyuma y'imyaka hafishika nimba ari 8 nimba sinibuka neza. Navuga ati wow. Imana ni gitangaza. Vuga ati tera urusenga kwawe urobe. Vuga ati tera urusenga kwawe urobe. Tera urusenga kwawe urobe.
haguruka turobe none haguruka dutere insenga mu izina rya Yesu